turashimiye ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamirana Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 vy'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Abagize inama nshingamateka y'u Rwanda batoye integuro y'itegeko ryemeza amasezerano yo kuzana muri ico gihugu bamwe mu bimukira n'abasaba ubuhungiro bari mu Bwongereza. Hari n'abagaragaje yuko bashobora kuba batifuza kuza, nk'abo bantu baba batabyifuza kuza mu Rwanda kandi ubundi bavuga ko bagomba kubatana mu Rwanda. Ibi byose mwabifatamo gute? Uyu ni Depite Frank Habineza wo mu mugambwe Green Party. Inyungu zo wagiye usobanura ndumva biri mu busesenguzi, ibyo ntabwo nabisobanura, nasobanura gusa biri mu masezerano n'impamvu yayo ko twagiye tugirana ibiganiro. Uyu nawe ni Emmanuel ubwira shebuja n'umushikiranganje ajeje ubutungane mu Rwanda. Izindi mpaka zavugiye mu nama nshingamateka y'u Rwanda kuri no nteguro y'itegeko murazumva handi hato. Mu ntara ya Kivu y'Epfo abari mu mashirahamwe adakiranira inyungu za politike mu gisagara ca Uvira basubiriye gukora imyerekano yo gusaba ko ibarabara rihuza Kongo n'u Burundi risanurwa. Ubwongereza bwafatiye ibindi bihano abantu n'amashirahamwe 8 akorana n'Uburusiya. President wa Amerika Joe Biden yahebeye amadeni abanyeshure bagera ku bihumbi 153 n'amadeni basavye biga za kaminuza. Idonido yano makuru yose ni mukanya isase, musangwe ikaze inshuti bakunzi bacu. Nongere ndabahe mwiriwe n'ikaze. Kenya yafashe ingingo yo kutarihisha amafaranga yo kwinjira muri ico gihugu abafise passport zo muri Afrika y'Epfo no mu bindi bihugu bitandatu vyo muri Afrika. N'ingingo ikurikiye imyidogo y'abari biyamirije umugambi w'ico gihugu wo kurihisha amadolari 30 ku ngenzi zitandukanye harimo izikomoka ku mugabane wa Afrika. Fidel Nyongabo aratubwira ibindi. Ingingo igenewe kunagura igisata c'ingenzi no korohereza abakora imirimo y'ubudandaji muri ico gihugu. Imbere yaho abantu bose bafise ibitabo vy'inzira vyo mu mahanga bategerezwa kuriha amafaranga ya visa. Yamara iyo ngingo ya leta ya Kenya yari yaranebaguwe bikomeye n'abavuga ko ikiguzi ca visa cari umurengera. Ibihugu bitazoriha ayo mafaranga ni Afrika y'Epfo, Congo Brazzaville, amazinga ya Comore, Mozambique n'ibihugu bigize ishirahamwe ry'ibihugu vyo muri Afrika mu buseruko EAC. San Marino, igihugu ca gatatu mu buto ku mugabane w'Uburaya, nico kindi kiri ku rutonde rw'ivyakuweko ayo mafaranga. Yamara abagira ingendo baturuka muri ivyo bihugu bazotegerezwa kuronka urwandiko rucishijwe mu buhinga bwa none ruzobarekurira kwinjira muri Kenya, ruzomara imisi 90. Fidela urakoze. Tutubwira ivya President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yafuse amadeni y'abanyamerika barenga ibihumbi 153 bafashe kugira ngo bige muri za kaminuza. President Joe Biden kuri uyu wa gatatu yavuze ko mu gihe urupapuro rw'umutsindo rwo muri kaminuza ruha uwururonse uburenganzira bwo kugira ubuzima bwiza kurushiriza, kenshi bisaba amafaranga menshi cyane kugira umuntu aruronke. President Joe Biden yabitangaje muri leta ya California aho yavuze ko azofuta amadeni y'abanyeshuri bagira ku bihumbi 153. President Joe Biden agira ati, kuva uyu munsi dukuyeho imyenda y'abanyeshuri yafashwe mu buryo bwiza bamaze imyaka igera kuri 10 bariha. Mu gihe baba barafashe imyenda iri munsi y'ibihumbi 12 by'amadolari, iyo myenda ikuweho. Joe Biden yatangaje ko azoshimikira ku vyerekeye gutorera inyishu ikibazo c'amadeni abanyeshuri bafashe biga mu za kaminuza muri Amerika. Leta ya President Biden ejo kuwa gatatu yaratanguye kurungikira bamwe mu basavye amadeni ubutumwa kuri email bwo kubamenyesha ko uyo mugambi wa leta yiwe uzobabera ingirakamaro. Uyo mugambi wo kubakurako amadeni wiswe Save. Muri iki gihe Joe Biden ari mu gikorwa co kwiyamamaza kugira asubire yitoze mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Mu makuru y'intambara y'Uburusiya na Ukraine, Ubwongereza bwatangaje ibihano bishasha bitari bike bwafatiye Uburusiya
bwafashe ivyo bihano mu ntumbero yo kwibuka imyaka ibiri iheze Uburusiya butanguye kugaba ibitero muri Ukraine. Iyo myaka ibiri izorumana neza mu mpera zino ndwi. Ibindi kuri no nkuru kandi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Iyo myaka ibiri izokwira neza ku itariki 24 y'uku kwezi kwa kabiri. Ivyo bihano Ubwongereza bwafatiye Uburusiya vyerekeye abantu n'amasosiyete 8 akora ibigwanisho, telefone n'imashini nyabwonko, abagurisha ubutare bw'umwakaka n'ibitoro. Ivyo bihano bigenewe kugabanya ibigwanisho no guhagarika amafaranga Perezida Putin akoresha mu ngwano muri Ukraine, nguko bitangazwa n'ibiro vy'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bw'Ubwongereza. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Ubwongereza David Cameron yatangaje ko ivyo bihano bizotuma Uburusiya udashobora kubandanya ingwano muri Ukraine, avuga ko iciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Umushikiranganje Cameron yavuze ko amakunga akiri hamwe mu gushigikira Ukraine imyaka ibiri nyuma y'uko ico gihugu gitewe n'Uburusiya. Yatangaje ko amakunga agiye hamwe atazorekurira umutegetsi atwaza agahotoro gutsinda, kandi ko amakunga azobandanya gushigikira Ukraine igihe cose bizofata mu rugamba rwayo rwo guharanira intwaro ya demokrasi. Gushika ubu Ubwongereza buramaze gufatira ibihano Uburusiya abantu, amasosiyete n'amashirahamwe ashika ku 2,000 mu mugambi w'ibihano vyafatiwe Uburusiya. Indege z'ingwano za Israel zagavye ibitero mu gisagara ca Rafa muri Palestina bisenyura amazu atari make. Abahaba bavuze ko baraye batagohetse kandi ko atabitero bikomeye nk'ivyo bari bwabone. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Ivyo bitero vyabaye kandi mu gihe umukuru wa Hamas ari mu rugendo i Cairo mu Misiri mu biganiro. Abanyagihugu muri Gaza barizeye ko bizotanga agahengwe kazotuma ibitero bikomeye kuri ico gisagara Israeli ifise umugambi wo gukora bitaba. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu ntara Gaza batangaje ko abantu 97 basize ubuzima muri ivyo bitero mu gihe abandi 130 bakomeretse cane. Yamara hari n'abataratorwa bashobora kuba baguweko n'impome. Vyongeye umusigiti uzwi cane Al Farouk nawe nyene warasambuwe n'ivyo bitero. Israeli caratangaje ko kizokora ibitero simusiga mu ntaragaza, naho amakungu arimo igihugu icuditse ca Amerika yabandanije guhanura ko ibitero nk'ivyo bishobora guhitana abantu isinzi. Ibiganiro vyo guhagarika ingwano ntaco vyavuyemwo mu ndwi iheze, inyuma yaho Israeli yankiye umugambi w'agahengwe wari washikirijwe na Hamas, n'umugambi wasaba ko hoba gahengwe k'amezi 4.5 koshikana impande zompi ku masezerano yo guhagarika ingwano. Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose baduteguriye, bakaba bahejeje kudushikiriza. Ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu Rwanda tubabwira ivy'umugambi w'abimukira bashobora kuvanwa mu Bwongereza batwagwa muri ico gihugu. Mu Rwanda inama nshingamateka uno musi yagiye impaka ku masezerano yo kurungika muri ico gihugu abimukira n'abasaba ubuhunzi bazova mu Bwongereza. N'ingingo itavugwa ko rumwe n'impande zitandukanye mu gihugu c'Ubwongereza. Eric Bagirubusa yabikurikiranye. Mu gihe cyo gutora uyu mushinga abadepite babiri bawanze, abandi babiri barifata, 58 barawemeza. Ni nyuma yo kumva isobanura mpamvu y'uyu mushinga bagejejweho na Bwana Emmanuel Rugira Shebuja, Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta. Ndatekereza ko abagize inteko ishinga amategeko mwumva neza impamvu u Rwanda rwagiye muri aya masezerano. Abanyarwanda dufite amateka kuba abenshi muri twe twarabaye impunzi mu bihugu bitandukanye, ariko kandi dufite n'amateka yo kuba twaracyuye impunzi nyinshi z'abanyarwanda mu gihe gito. Tukaba rero twarasanze tugomba gutanga umusanzu mu gukemura ibibazo by'impunzi n'abimukira ahandi muri Afurika ndetse no mu isi yose. Mu badepite 12 bagize icyo bavuga kuri uyu mushinga w'itegeko, 2 gusa nibo bagaragaje icyo bafata nk'impungenge, bibaza impamvu Ubwongereza bwanze kwakira babugannye babuhungiraho bugahitamo kubohereza mu Rwanda. Depite Frank Habineza yabimburiye abandi. Nabonaga abantu bari mu Bwongereza atari abantu bavuga yuko babuze aho bajya, nk'abo bari muri Libya, kubera ko bo bari bageze mu Bwongereza cyangwa se bagezeyo, kandi amategeko akateganya yuko umuntu igihugu yagezemo cyo gifite inshingano yo kumwakira
nkumva yuko zizari inshingano cyangwa ari inshingano z'igihugu cy'Ubwongereza kubakira zitagombye kuzana izo nshingano kuri leta y'u Rwanda. Nubwo leta y'u Rwanda ari byiza byinshi yakoze cyangwa se gikora, nkumva ko ari inshingano z'Ubwongereza itagombye kwikura umutwaro wayo kugira ngo wikorere u Rwanda. Iyi ntumwa ya rubanda yanabajije ibindi bibazo Minisitiri w'Ubutabera wari uhagarariye leta y'u Rwanda kuri uyu mushinga. Dukurikira amatangazamakuru yo mu Bwongereza, hari n'abagaragaje yuko bashobora kuba batifuza kuza, nk'abo bantu baba batabyifuza kuza mu Rwanda, kandi ubwongereza buvuga ko ugomba kubazana mu Rwanda. Ibyo byose mwabifatamo gute? Ni ibibazo Minisitiri yavuze ko bimwe muri byo nta bisubizo bifiteho. Inyungu zo wagiye usobanura ndumva biri mu busesenguzi, ibyo ntabwo nasobanura gusa ibiri mu masezerano n'impamvu yayo ko twagiye tugirana ibiganiro, ariko nta na rimwe twigeze tujya mu byo mwavuze. ni ibintu abantu bashobora gusesengura, ariko byo wenda ntabwo ari imwe mu mpamvu yatumye tujya muri aya masezerano. Impamvu ni ugusubiza icyo kibazo cyugarije isi. Bitandukanye na Depite Germaine Mukabarisa, Depite Odette Uwamariya n'abandi bagenzi babo bavuze, nta mpungenge na nkeya bagaragaza kuri iyi gahunda. Hari n'abagaragaje ko ahubwo kuri bo byabatindiye. Nyakubahwa Spika, nashimishijwe by'umwihariko nuko muri uyu mushinga cyangwa se muri aya masezerano hagaragaza ko abazaza bazaba integrated muri sosiyete nyarwanda. Tukaba tugaragaza ko twiteguye cyane kubakira, kuko ibyo dukoze birenze amategeko, ahubwo ni igikorwa dukoresheje umutima ukunze. Ariko by'umwihariko nagira ngo nshimire yuko guverinoma y'u Rwanda yemeye kujya muri ubu bufatanye, kubera yuko abanyarwanda tuzi umubabaro wo kubura uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ndetse n'uburyo iyo habaye ibibazo nk'ibyo imibereho y'ikiremwamuntu ihungabana. Undi mudepite wa kabiri utanyuzwe n'aya masezerano yo kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda, mu bisobanuro yasabye Minisitiri w'Ubutabera n'intumwa nkuru ya leta ni Jean Claude Ntezimana, akibaza ku buryo Ubwongereza bwashoyemo ingengo y'imari. Nyuma yo kuvuga ko batabakiriye, bakavuga ko bagomba no gutanga n'amafaranga yo kubafasha, nkibaza impamvu aya mafaranga batanga kandi atari na make batari kuyakoresha mu kubafasha bari muri icyo gihugu. Nkibaza noneho icyanyuma inyungu bazabikuramo mu gihe impunzi n'abimukira bazaba baje mu Rwanda. Minisitiri Ugira Shebuja yamusubije, aya mafaranga ntabwo ariyo dushyira imbere. Icya mbere ni ukureba ko ibihugu byombi, u Rwanda cyane cyane ni narwo mvugira uyu munsi, ko twaba igisubizo mu kibazo dufite nk'uko nari nabisobanuye cyugarije isi cy'abimukira. Aya mafaranga naza gusa kugira ngo tube twashobora kugira ngo babeho neza bigendanye n'uburenganzira bwa muntu. Uyu mushinga w'itegeko numara kwemezwa burundu, biteganijwe ko u Rwanda ruzakira impunzi n'abimukira bagera ku 10,000 mu gihe cy'imyaka 5. Mu mezi 4 ya mbere rukazabanza kwakira bagera mu 2,000. Ni umushinga Ubwongereza bumaze gushoramo akayabo ka miliyoni zibarirwa muri 240 z'amapawundi, ni ukuvuga barirwa muri miliyari 300 z'amafaranga y'amanyarwanda. U Rwanda rugatangaza ko ku bufatanye n'Ubwongereza hahuguwe abagera ku 151 bazaba bashinzwe imirimo yo kwita ku bimukira n'impunzi zizaturuka mu Bwongereza. U Rwanda runavuga ko kugeza ubu rwateganije zimwe mu nyubako bazabamo zirimo amahoteli, bitari ihame ko bazatura hasa nk'inkambi, bazaba bari mu bice bitandukanye by'igihugu. Abagize inteko y'Ubwongereza umutwe w'abadepite bemeje ko umushinga w'itegeko ufite ishingiro. Komisiyo idasanzwe ya Sena yabaye isabye leta y'Ubwongereza kubiwuhagaritse, hagasuzumwa niba koko u Rwanda ari igihugu gitekanye. Iragenda yumva abatangabuhamya batandukanye icyo babivugaho. Ni gahunda yatangiye mu mwaka w'2022, ariko inkiko z'Ubwongereza zikagenda zikoma mu nkokora zivuga ko kohereza abimukira n'impunzi bihabanye n'amategeko. Abaharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, ibitangazamakuru bitandukanye, imiryango itegamiye kuri leta bakomeje kugaragaza ko u Rwanda atari igihugu gitekanye cyo kohereza abimukira n'impunzi. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Voice of America, Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ubu naho tubandanirize muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, neza na neza mu ntara ya Kivu y'Epfo, ahabereye imyiyerekano y'amashirahamwe adakiranira inyungu za politike mu gisagara ca Uvira. Abiyerekanye basaba yuko ibarabara rihuza Kongo n'u Burundi ryuzuye amazi risanurwa. Inkuru y'umumenyesha makuru Vedaste Ngabo yashitse muri Uvira kuturabira uko vyifashe. Abanyura muri uyu muhanda uri Kavimvira bafunzwe n'amazi ya Nyangara n'ay'ikiyaga cya Tanganyika bavuga yuko gora bayavogera bibatera indwara. Kuri uyu munsi wa kabiri w'imyigaragambyo,
kuva kuri rompu ya Kavimvira ugana ku mupaka uhuza ibihugu byombi hari za bariyeri zigera ku 8 z'abagize societe civile basubizaga inyuma imodokari ndetse na za moto zajya Bujumbura cyangwa ziza mu mujyi wa Uvira mu mazi ari mu muhanda uri ku mupaka wa Kavimvira ugana ku mupaka wa Gatumba. Wahuraga na bamwe mu baturage bahetswe ku mugongo, abandi nabo bari mu mato, mu gihe abandi nabo bavogeraga, ndetse hari n'ibinyabiziga byari byapfiriyemo. Manirakiza Ezekiel ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko, atwara imizigo ku ikinga. Twahuye nawe mu muhanda wuzuye amazi atwaye amata yaravanye Burundi. Iyi myigaragambyo igomeye uhagarara kugira kubera ubuzima bubandanye, ariko bodukorera ibarabara kubera aha hantu haradusinzikaza cyane. Hadusinzikaza iyo turiko turagenda, ivyuma byacu birapfira aha hantu, kandi turagira ingorane cyane kubera aha hantu twama tugwara ibirenge, bamwe tukaja no mu bitaro. Munyindu Gasesha ni umushesha kanguhe, afite ubwato butwara abagenzi mu muhanda wa Kavimvira. Washimangira ko iyi myigaragambyo ifite ishingiro bitewe n'ibibazo abantu bahura nabyo muri ayo mazi. Ikibazo kibarabara tuko turarindira rero abategetsi bavuze ejo ko uyu munsi baraza gutangura gushika n'ubu sinzi ibibazo barimo. Mbese gukora manifestation ari byiza kuri we? Ni byiza kubera bakuri barabara. None wowe urabona abantu kuvogera mu mazi gusa. Ni sawa. Sibiza bakori barabara kandi twese twarabishimiye kabisa. Bamwe mu bashoferi batwara ibinyabiziga kuri uyu muhanda wa Uvira Bujumbura bagaragaza yuko imodokari zabo nyinshi zigenda zipfira muri ayo mazi yuzuriranye hose. Uyu munsi twakoze kubera manifestation ya societe civile, ariko natwe twayishimiye nk'umushoferi, nk'abashoferi dukorera Bujumbura kubera ari amazi yaramaze iminsi kabisa duteshejeje twego abashoferi. Amamodoka akangika, hari amamodoka menshi amaze kwicara mu bipangu, amazi akinjira muri moteri, nyiri imodoka na shoferi twese tugahomba, twabuze inzira kubera amazi. Usibye ibinyabiziga bihura n'ibibazo muri ayo mazi yafunze umuhanda, n'abagenzi bayanyuramo bavuga yuko ari indwara abanduza. Barakwera amazi ni menshi, abantu bose baguma basara ngo nakurubuma baja kwa amazi misi yose, kandi bamabingiza amahera ha kuri dwanye. Nubu abantu basaze bacha bashira mandamano. Aya mazi ateye ikibazo gose kubera arimo n'indwara nyinshi, nko ku bantu bakunda kugenda n'amaguru. Arafise kuguma bamwe baguma bakomereka mu birenge bivanye n'ibikavyo babiriyo, bivanye n'abandi bamama baba bategwa n'izi ndwara zitwa infection, zo byose bikaca bibafata. Mafikiri Mashimangu ni umuyobozi wa societe civile muri Uvira, avuga impamvu nyamukuru yatumye bakoresha iyi myigaragambyo. Tunalomba kwa viongozi kufanya barabara yenye hii ya frontiere. Turasaba abayobozi gukora uyu muhanda wo ku mupaka kugira ngo ube mwiza, kuko turagowe. Leta ifite amafaranga ariko ntiyakoreramo abaturage umuhanda. Ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira buvuga yuko ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere hari imashini zo gukora uyu muhanda zinjiye muri Uvira zivuye mu gihugu cy'u Burundi. Andi makuru Ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu bayobozi bo muri Uvira yemeza yuko uwo muhanda wa kilometero 7 uzatwara miliyoni 9 z'amayero kandi ukazuzura mu gihe cy'amezi 18. Gusa Radio Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona impuguke mu byo kubaka imihanda ngo ibe yadusobanurira nimba ayo mafaranga miliyoni 9 z'amayero ahwanye n'ibikenewe mu kubaka uyu muhanda w'ibirometero 7 ku buryo burambuye. Beda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Igisata c'impunzi ubu naho umurwi nyabutatu wo gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania wafashe ingingo ko mu kwezi kw'icumi huno mwaka ikambi ya Nduta izoba yugawe kandi burundu. Ni mu rwego rwo gutahukana impunzi z'abarundi zirenga 112 ziri muri ico gihugu. Inkuru y'umenyesha makuru Pierre Claver niyo nkuru. Biri muri raporo y'ibanga Ijwi rya Amerika rifise kandi yemezwa n'abakozi b'ishirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi muri Tanzania ko ariyo bariko barakorera ko kuva uyu mwaka utanguye. N'impunzi zarabibwiwe ubu zivuga ko zitekewe n'ubwoba kubera amakambi yabo agiye kugagwa. Uyu mugabo afise umuryango w'abana 2 n'umwe mu mpunzi z'abarundi ziri Nduta, ikambi ya mbere nini y'abarundi iri muri Tanzania. Tugomba kwirukanwa ku mugaragaro. Tanzania ni ibintu biteye ubwoba.
inkurikizi ya mbere nuko hari abantu bazova ngaha bagataha i Burundi bagashika bicwa dukoma induru n'ahantu tubayeho kubera tugowe yaba mu gihugu byari bikunda twogiye hasi muri paradizo. Mugenzi we bahungiye rimwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 ubu afise imyaka irenga 40 abona ko igihugu cabahaye indaro kiriko kirahonyanga uburenganzira bw'impunzi. Avuga ko n'imbere yuko ikambi yugagwa bazoba basa nk'ababohewe amaboko imugongo. Amakenga yacu aho afatiye nuko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa nuko kwezi kutarashika no kugara ibirasi by'amashuri bimwe bimwe amavuriro n'amasengero. Iyo ngingo ibateye amakenga niheruka gufatwa no mugwi nyabutatu uhurikiwemwo n'abaserukira leta y'u Burundi, Tanzania n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR. Vyemejwe ko ikambi ya Nduta irimwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 64 hamwe n'igice c'ikambi ya Nyarugusu kirimwo abarundi barenga ibihumbi 50 zizoba zugawe mu kwezi kw'icumi uyu mwaka. Umwe mu bakozi ba HCR muri Tanzania yaduhaye iyo raporo yatubwiye ko ari ingingo ntabanduka. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nawe nyene yarabishimangiye mu mpera z'ukwezi guheze amaze kubwirwa no mukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare ko impunzi z'abarundi n'iz'abanyekongo ziri mu bahungabanya umutekano w'igihugu bakaja no mu migwi igwanya ibihugu bakomokamwo. Perezida Samia Suluhu uko niko yishuye umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare mu mubonano yaraheje kumuhera i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania. Mimi kama mkuu wa nchi nimechukua lile angalizo ulilotupa. Ati jewe nk'umukuru w'igihugu ntidushobora kwemera kubihanganira ko baja muri ivyo bikorwa bigayitse bavuye muri Tanzania canke ko baduhungabaniriza umutekano. Nivyo bizodusaba uburyo bwinshi, ariko nka leta tuzoraba ibishoboka byose batahukanwe. Tutaona nini cha kufanya. Aya majambo y'umukuru w'igihugu yibutsa iyi mpunzi y'umurundi amabi yaboneye mu ikambi ya Mutabira igihe yugagwa mu mwaka w'ibihumbi 2012. Uwo mugabo w'imyaka hafi 50 afise abantu 8 ubari mu ikambi ya Nyarugusu ni ku ncuro ya gatatu ahunga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Barashobora kuturasa, barashobora kutwirukana ku nguvu nk'uko iki gihugu kimaze kubikora. Katari gake muribuka abanyarwanda ingene birukanywe ku nguvu hariya za Kagera. Twagomba gusaba by'ukuri kutabagwa hakiri kare amaraso ataraseseka. Urunani rw'abaharaniye agateka kazina muntu mu makambi y'impunzi ziri mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko CBDH-Vicar ruratera kamo leta ya Tanzania kayisaba kudahonyanga uburenganzira bw'impunzi n'amasezerano mpuzamakungu azikingira. Leopold Sharangabo atwara urwo runani kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika yaburiye HCR. Uyu munsi muri Tanzania harahungiyeyo abahoze ari abasirikare, harahungiyeyo abagiye mu myiyerekano, kandi abo bose leta y'u Burundi irabarondera. Abo bose leta y'u Burundi nagurutoke kugira ngo ibaronke. Mu masezerano y'i Geneve mu 1951 aravuga neza ko ata gihugu na kimwe kirekuriwe gusubiza impunzi mu gihugu yaje ivamwo mu gihe umutekano wayo ushobora guhungabana. Turavye rero mu Burundi uyu munsi umutekano wazo ushobora guhungabana. Mu mwaka uheze komisiyo y'ubumwe bwa Afrika ijejwe uburenganzira bwa kiremwa muntu yarandikiye igihugu ca Tanzania ikibwira ko agateka k'impunzi z'abarundi kariko karahungabanywa mu makambi atandukanye, harimwo kuzitahukana ku nguvu, izifungirwa ubusa n'izinyorozwa zikaburirwa irengero. Ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu mu Burundi bwobwo bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi zose zitahuka. Ni mu gihe HCR ryerekana ko abarundi hafi ibihumbi 260 bakiri mu buhungiro mu bihugu vya Tanzania, u Rwanda, Uganda, Kongo na Kenya. Pierre Claver Nkuru ku bw'ijwi ry'Amerika. Mukanya turababwira ivy'amatora muri Amerika, ariko imbere yaho urupapuro rwa sport. Dani Alves, umwe mu bakinyi w'umupira w'amaguru bitwaye neza mu gihe cawo yagiwe n'icaha co kuba yafashe umupfasoni ku nguvu mu kibanza abantu batambiramwo mu gisagara ca Barcelona turi mu gihugu ca Espagne. Alves akomoka muri Brazil yakatiwe umunyororo w'imyaka 4 n'amezi 6. Fidel Niyongabo aduha ibindi kuri no nkuru. Dani Alves muri iki gihe afise imyaka 40 y'amavuko, yigeze kuba umukinyi w'inyuma rurangiranwa ku ruhande rw'ibubamfu wa ekipe y'igihugu ca Brazil mbere na ekipe ya Barcelona muri Espagne. Yegetswe ko icaha hisunzwe itegeko rishasha rikingira abafasoni n'abigeme ku bijanye no gufatwa ku nguvu. Iryo tegeko rishimikira kukumvikana hagati y'abagira imibonano mpuzabitsina.
mu gihe bitabaye gutyo gica kiba icaha gifatiye ku gitsina. Abacamanza batatu bo muri sentare y'intara ya Barcelona begetse kuri Dani Alves icaha co kuba yafashe umupfasoni ku nguvu ku itariki 31 y'ukwezi kwa12 mu mwaka wa 2022. Sentare yategetse ko Alves aha umupfasoni yafashe ku nguvu indishi y'amaero 150,000, ni kuvuga amadolari 162. Iyo sentare yamuziririje kandi kwegera umuhana uwo mupfasoni yafashe ku nguvu canke ikibanza akoreramwo hamwe no kuvugana nawe mu buryo ubwo ari bwo bwose mu kiringo c'imyaka 9. Aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amatora y'amajonjora ageze arerekana ko Joe Biden na Donald Trump aribo bashobora kuzohangana nko mu 2020 mu matora ya nyuma y'umukuru w'igihugu azoba mu kwa 11 kuno mwaka. Abanyagihugu benshi yamara bafise impungenge ku busaza bwabo. Ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamilindi. Perezida Biden aramutse yongeye gutorwa yaba afite imyaka 42 agitangira manda ye ya kabiri ku itariki ya 20 y'ukwa mbere 2025. Niwe mukuru w'igihugu wa mbere na mbere waba ukuze cyane mu mateka yacyo yose. Naho Trump nawe aramutse atowe yaba afite imyaka 78 agitangira manda ye kuri iriya tariki. Yaba abaye perezida wa kabiri ushaje mu mateka. Abaturage bafite imyaka yo gutora 59% bavuga ko aba bagabo bombi bakuze cyane ku buryo batashobora kuyobora igihugu neza. Gusa nta tegeko na rimwe ribakumira. Uhereye ku itegeko nshinga ubwaryo rivuga gusa ko umuntu wemerewe kuba umukuru w'igihugu agomba kuba afite byibura imyaka 35 y'ubukure. Kuki rero abanyamerika bafite impungenge z'ubusaza bwa Biden na Trump? Abahanga mu by'amateka na politiki bavuga ko impamvu ari uko bamenyereye abaperezida bakiri bato. Koko rero abaperezida 34 kuri 46 b'Amerika bari munsi y'imyaka 60 y'amavuko ku itariki bimikiweho mu mwanya w'umukuru w'igihugu. Robert Collins, mwarimu w'ibya politiki muri kaminuza Dillard y'i New Orleans muri leta ya Louisiana mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu, ati none ubu kuri Biden na Trump abanyamerika ngo byaje bite? Hari ikitagenda neza muri demokarasi yacu? Ariko simpamya ko hari umunyamerika waba waragize gutya ngo reka duhitemo abashaje gutya. Ndakeka ahubwo ko byatewe n'uko abayoboke b'ishyaka ry'abarepublikani benshi bumva cyane kandi bibona muri Trump. Naho Biden we kuva mu 2020 ni kandida abademokrate bumvikanyeho nko gukemura impaka mu ishyaka ryabo. Ku baturage badafite impungenge imyaka ntikwiye kuba ikibazo mu kazi akariko kose, by'umwihariko muri politiki, igihe cyose ubusaza butabuza umuntu kuzuza inshingano ze. Uretse ibyo kandi kandida perezida ntiyamamaza wenyine. Professeur Andra Gillespie ni mwarimu wa siyanse za politiki muri Emory University iri mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Both of the presumed party nominees are going to be men who are over the age of 75. Abashobora kuba abakandida b'amashyaka yombi barengeje imyaka 75 y'amavuko. Ndatekereza rero ko abaturage bazita cyane ku bashobora kuzaba abakandida ku mwanya wa vice perezida, ku buryo bamwe mu baturage bazatora bazarebera hafi uwazabasha kuyobora igihugu neza mu gihe perezida azaba aramutse apfuye cyangwa se aramutse arwaye cyane. Si ubwa mbere ikibazo cy'ubusaza kije mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 1984 perezida Ronald Reagan wo mu ishyaka ry'abarepublikani yashakaga manda ya kabiri. Yari afite imyaka 73. Niwe kandida wa mbere wari ukuze cyane mu mateka ya Amerika. Yari ahanganye na Walter Mondale wo mu ishyaka ry'abademokrate. Uyu we yari afite imyaka 56. Bamwe mu banyamerika bari bafite ikibazo ku busaza bwa Reagan. Abanyamakuru babimubajijeho muri kimwe mu biganiro mpaka abakandida bombi barimo. Reagan yabigize urwenya. Nta kibazo cy'imyaka mfite muri iki gihe cyo kwiyamamaza, kandi sinzigera nziza uwo duhanganye ubuto bwe no kuba adafite ubunararibonye mu nyungu za politiki. Professor Laura Mosqueda wigisha iby'ubuvuzi muri kaminuza ya leta ya South Carolina mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu ntiyumva abanyamerika. Ati ibihugu bimwe biha agaciro ubukure bw'umuntu kubera ko aba afite ubushishozi n'ubunararibonye mu buzima. Biteye isoni kubona hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwe atari ko babibona. Ubusaza butuma tudakoresha icyo kigega cy'agatangaza
kuko abakuze ubusanzwe bashobora kutwereka inzira n'umurongo, cyane cyane muri ibi bihe bikomeye. Thomas Kamirindi urakoze kudusubiza mu mateka y'ivy'iyo myaka y'abagiye barashaka gutwara Amerika. Akabino ngaho rero duciye dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Kuri mikro yari Diane Ninahazwe, Nadia Taha na Engineer Justin bari mu buhinga bw'ivyuma. Etienne Karekezi yaraduhagarikiye, yakoze. Twembi tubifurije